tubashimire ko mwandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mu Rwanda dusamiranira na kuri FM 104 n'ibice bitatu y'ijwi rya Amerika no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya Radio Inshuti ya Bose. Abari Uganda mu karere ka Kisoro namwe bwe muratwumva tankomanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya Radio ijwi riyobora. Kwisi hose tukaba live kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com. Adrese yacu ya Instagram, YouTube na Facebook ni VOA radio yacu. Ikaze mu kiganiro muri sanga cuno munsi mwateguriwe mukamugiye gushikirizwa na Jodiane nini nahazo. Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika. Ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri commune Giteranye aho bitatura. Ndi hano Kampala Uganda. Ndi mu gisagara cya Bujumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika. Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze urararitswe buri munsi saa 10. Kuva kwigenekerezo rya 15 gushika ku rya 17 ukwezi kwa gatatu no mwaka Burundi buzokoranya inama rukokoma y'igisata c'indero n'inyigisho Etat General. Inama iri kwitegurwa mu gihe gisata c'inyigisho mu Burundi cugarijwe n'ibibazo birimo imyidogo y'abigisha bavuga ko hambavu yo kudahembwa bikwiye bigisha abana benshi bakabigishiriza rimwe na rimwe mu mashure yabomaguritse ntibaronswe ibikoresho bikwiye vyaba ibigezeho canke ibibayabaye birimo n'ibitabo. Ikindi kibazo kiza kwisonga mu gihanzi gisata c'indero mu Burundi ni kibazo leta yari yavuze ko izokoresha abigisha bo mu mashure y'intango kugira ngo ipime ubumenyi bafise mu bisata bitandukanye. Ico kibazo bitaramenyekana niba kizokoreshwa canke carahebwe abigisha bacamirije bivuye inyuma mbere bagira ko bagabisha leta ko itahevye uwo mugambi bazohagarika akazi yo yegeregere ariko yabayirabangirwa bivuye ku biganiro mpande zirimwo ibizova muri ivyo biganiro izo mpande zirimwo nta nkeka ijwi rya Amerika rizobibatangariza ni ivyahera mu kurindira ko ivyo biganiro ariko bihera twahisemwo uno musi kugaruka ku gisata c'indero mu Burundi duca ijya nino ibibazo bitandukanye mpejeje guca ku masonga tunaraba icokorwa ku mpande zitandukanye zaba leta zaba ku ruhande rw'abigisha haba ku masendika kugira ngo ivyo bibazo bikemurwe. Abatumire tugiye gusangira ikiyago muri sanga rino musi ni Manuma Antoine atwara urunani FENASEB ni Fédération Nationale des Syndicats de l'Enseignant et de l'Éducation du Burundi nurunani ruhurikiyemwo abigisha mu ntara zitandukanye z'u Burundi. Manuma asanzwe ari umwigisha ku ishure ryisumbuye y'intara ya Rutana Lycée Rutana. Manuma mwiriwe ngaho mu Rutana mwiriwe gute? Mwiriwe neza. Aho mu Rutana meze gute gamana? Akavura karaboneka canke muri mu gihe c'izuba? Yego gahejeje kuwa kabisa bimeze neza. Kandi murakoze kuntumira muri iki kiganiro. Ni wakoze kwitaba kino kiganiro abandi mu masendika atandukanye harimo za CONAPES na Kosesoma twabarondeye turababura bavuga ko ari mu biganiro badashobora kuboneka kandi batemerewe cyane kuvuga. Vyagenze gutyo nyene ku ruhande rwa leta y'u Burundi naho nyene bavuze ko hakiri kare kugira ngo bashobore kugira ico batangaje kuri kino kibazo co kimwe n'uruhande rujeje guhuza abigisha na leta. Urwo ruhande rukaba rurimwo uwahoze ari umukuru w'igihugu c'u Burundi Sylvestre Ntibantunganya yemeye ko nihagira ikiza kuvamo mu biganiro barimwo azovuga ariko kuri no saha taco yovuga. Undi turi kumwe ni Professeur Libera Ntibashira kandi yigisha kuri Université Libre de Bruxelles i Buruseli mu Birigi akaba akurikiranira na hagufi ibibazo vy'indero mu gihugu c'u Burundi. Libera aho i Buruseli namwe mumeze gute? I Buruseli turakomeye. Ego. Akabazo
akabazo ka mbere ndagatumbereza kwa Manuma Antoine mu Rutana. Ikibazo mufitanye na leta cifashe gute kuri ibi vy'ibibazo mwasabwe gukora? Bababwiye ko mubikora kubera iki, mukabikora bigenze gute? Murakoze kumba ico kibazo. Musanzwe leta iciye ku bushikiranganji bw'indero yari yamenyesheje yuko kugira ngo bakarihiriza ubwenge abigisha bo novuga nti ku rwego rwa primaire, ubwo nabwo rukaba rigizwe n'ibice bitatu, ni ukuvuga kuva mu wa mbere gushika mu wa gatandatu. Bari leta rero igiye ku bushikiranganji bw'indero yari yamenyesheje yuko izokoresha ibibazo kugira ngo batoremwo abazokurikirana inyigisho cyo gukaririzwa ubwenge. Hanyuma rero ngo ico kibazo rero cari gukorwa ejo ko byari bitegekanijwe. Ibyo rero byarateye icuka kibi mu bigisha, bamwe bibaza bati none twebwe twokora ikibazo gute kandi ibyo byo gukaririza ubwenge ari uburenganzira bwacu kandi biri mu mategeko, kandi abigisha bose barekuriwe gukaririzwa ubwenge. Uko murabona inyigisho zitera zihindagurika mu gihugu cy'u Burundi, hari impinyanyiro nyinshi ziriko zirakorwa, duhereye mbere ku mpinyanyiro yabaye mu ndinganizo y'inyigisho aho bazanye ishure shingiro. Niyo mpinyanyiro ikomeye zatanguye, barazana ishure shingiro igizwe n'ibice bine, kuvuga ibice bitatu byo ku rugero rwa primaire, aho yari primaire kera bakongera ko igice kigira kane. Hanyuma rero barabandanya barahinyanyura ibindi bice bya bimwe bita secondaire, bazana ibice bita poste fondamentale. Rero ivyo mpinyanyiro zose zatumye hari ibintu byinshi bishobora guhinduka. Mbere nko muri iki gihe bakaba baratanguye guhinyanyura integuro z'ivyigwa ku gice ca mbere, ni ukuvuga ku gice ca mbere bimwe bita ikore kimwe igice ca mbere mu wa mbere no mu wa kabiri. Yego Manu, imbere yuko ivyo ivy'ingene vyagiye birahinyanyurwa turaza kubigaruka ko hato, ariko mu vyo umaze kuvuga uravuga ati ni uburenganzira bwacu bwo kuronswa inyigisho. None muzironkeje ikibazo mwanka kugikora kubera iki? Mwanka kugikora kuko mutararonswa izo nyigisho ngo muhangane n'ico kibazo, canke ni kubera iki mudashaka gukora ico kibazo leta ishaka kubakoresha? Mu bisanzwe nk'uko mubizi, umwigisha kugira abicari yigishwa na leta kuko nitegura amaprograme, hanyuma agatsinda amashure bakamuha urupapuro rw'umutsindo. Nuko babona ababikwiye gushika gasaho yamaze kuronka urupapuro rw'umutsindo, ni ukuvuga ko baba bafise ubushobozi bwo kwigisha kuko aba yabyize umwanya muremure. Hanyuma rero basanze hari agahazi mu byo yize, niho baca bazana rero za nyigisho zo kugira bamukaririze ubwenge. Ariko ikibazo nimba mufise ubwo bumenyi muvuga ati twaravyigiye, naho umuntu yoza uno munsi akakubwira umwuga wose ati wowe ukora itangazamakuru nyereka ingene bakata ijwi canke barishira mu mashini, uvuga ati ndayimaze mu myaka 15 ndashobora kubikora. Mwebwe kuki mutokwemera gukora ico kibazo leta ibashakira? Mu bisanzwe icyo twafatiye ko cya mbere ni uko hari amategeko agenga ibintu bijyanye no gukaririza ubwenge. Nta bibazo birimo, ntaho byanditswe na hamwe. Hanyuma rero umwarimu ariko arigisha, mu bisanzwe n'ibyo hariho byinshi biza birahinduka. Gukaririza ubwenge n'uburenganzira bwiwe uwo ari we wese. Nawe ukoresheje ikibazo ukakivuga uti uzoranirwa ikibazo niwe nzoha za nyigisho, ubwa mbere
ikumiriye na ba bandi bitwa ko bafite ubumenyi bukwiye. leta Icya kabiri ucumengo wa mwarimu yagiye gukarira ubwenge umengo ni umwarimu yayobewe asuka amaze afise ubwenge buke bigatuma rero ashobora kumutumaramara imbere y'abanyeshuri igihe bamenye batiga muntu yagiye gukarira ubwenge buke. Ego Professor Libera ntibashira kandi mu Bubirigi ariko ikibazo c'u Burundi ku vy'indero na cane cane vy'umwihariko muragikurikiranirana hagufi uruhande rw'abigisha bati ico kibazo ntaco dukeneye leta nayo ati reka tubanze tugikore turaba ubumenyi bwanyu mwebwe muvyibaza ko iki ico kibazo kirakenewe kugira ngo leta imenye atabo nkoresha agahaze naka canke ico bafise niki. murakoze kuri icyo kibazo mumbajije ntanguye kuramutsa bariko baratwumviriza n'umushinga na Hema Numa. Ikibazo c'indero mu Burundi nico nagomba kuvuga uhera ko bariko baratwumviriza bavyumve neza. Ikibazo c'indero nticyatezwa kwica politike. Ivyo nja kuvuga rero ntaho bijanye n'ivya politike ni ku neza y'Uburundi n'abarundi bose na cane cane ugwaruka. Ico ni ca mbere. Ica kabiri nta murundi n'umwe mbere n'abanyamahanga n'umukuru w'igihugu yabigarutseko twese turemeza yuko kandi turabibona yuko akanovera katitutse mu nyigisho mu Burundi. Hanyuma katitutse kubera iki? Byaravuzwe byaranditswe hano kwibutsa yuko ishuri nshingiro harabaye evaluation ni ukuvuga harabaye abahinga bize neza baranonosora ingene ishuri shingiro ryashizweho n'ico ryashizeko muri ico cegeranyo kandi cemejwe na leta mu kwezi kwa gatandatu mu mwaka uheze. Cegeranyo kirerekana neza ibituma kanovera gasubira inyuma. Ku kibazo rero c'inyigisho ikibazo bagomba guha abarimu, icambere coco amategeko agenga Uburundi nta na hamwe hategekanijwe ibibazo bihabwa abakozi ba leta. Arico gituma rero leta canke ubushikiranganji bw'indero butofata ingingo ngo buhe ikibazo abarimu gusa. Bagomba gutangira ibibazo ku bakozi ba leta nibahindura amategeko kugira abakozi ba leta bose baba abacamanza baba abaganga baba wese akorera leta ivyo bibazo babitegekanye. Imbere ko muca mubandanya muravuze muti hari icegeranyo cakozwe na leta mu kwa gatandatu cerekana ko inyigisho ubumenyi butari sinovuga ko butari kirenga ariko butari aho bavyifuza. Ico cegeranyo carasohotse ga Professor? Ego ndafise ico rwandiko ndarufise kandi ndafise n'ivyerekana yuko iyo raporo yagizwe na kabine yo muri Burkina Faso ko leta yemeje iyo raporo mu kwezi kwa gatandatu mu mwaka uheze. Uwoca yibaza ati leta y'u Burundi ifatira kuri ico cegeranyo imbere kuja mu baganga imbere kuja he ifatiraho ikavuga ati icegeranyo carerekanye ko abigisha ubumenyi bwabo bukenewe kongerezwa, reka duhere kuri abo bigisha tubanze dukoresha ico kibazo turaba ubishoboye turaba utabishoboye, ubishoboye tumureka abandanye, utabishoboye abanze yicare yige. Uwo kwibaza uko yoba yibeshe kuko ingorane zaho zihagaze. Igituma ubumenyi busubira inyuma kubera abarimu ufatiye muri rusange. Nivyo hariho abarimu bahawe akazi batabikwiye kubera ibya politiki, kubera bari mu mugambi uri ku butegetsi, ndabivuga ko biri. Hariho abarimu baronse akazi biri muri ico cegeranyo birimwo muri ico cegeranyo birimwo baravuga nuzeye birazwi neza yuko ngo mu mashure hariho ico no kwita serire y'umugambwe uri ku butegetsi mu mashuri yose.
mu maraporo menshi baravuga neza yuko hariho abarimu baronka akazi kubera igiturire kandi badafise ubumenyi. Ivyo rero bigaca bituma kakanovera gasubira inyuma. Ikindi ni uko hariho abarimu bigisha ivyigwa batize. Notanga akarorero aho ni kubera aho siko ry'abarimu ni leta igira ishiraho amaprogaramu canke ihindagura ibintu itize neza ibikenewe. Hano bavuga nta mwarimu n'umwe ashobora kwigisha indimi zine, ni ukuvuga igifaransa, icongereza, ikirundi n'igiswahili. Nta mwarimu n'umwe abishoboye. Ariko rero hariho abarimu bigisha ururimi batanavuga. Ikosa rero s'abarimu, ikosa ni leta ubwa mbere ihindura amaprogaramu batafise abarimu bakwiye. Ubwa kabiri ni leta igira itunganya inyigisho z'abarimu. Tugarutse ku kibazo izo ngorane ziri hagati y'abarimu na leta, bagomba kuzana ikibazo ibituma biyumvira ico kibazo nivyo ntatahura neza ikiri inyuma, icinyegeje inyuma, kubera iki leta irenga amategeko izi bashizeho azwi na bose. Ivyo nivyo umuntu yotahura, ariko twibaza yuko ariko ntuzeye iyo raporo ya evaluation y'ishuri shingiro irekana neza ko akanovera kasubiye inyuma. Turaza kubaza Manuma mu kanya hariya mu Rutana atubwire ako kanovera uko kifashe, ariko mu nkundire mbanze nakire Ntihaririza Zeferan. Ntihaririza, ikaze ku Ijwi ry'Amerika. Hello, uhererega Ntihaririza? Indaya mu Kayanza havugwa iki mu gisata c'inyigisho indero ku mashuri atandukanye? Mpereye nko mu mashuri mato ayo twara twitwa primary, ubu yahinduye izina kitwa Ekofo. Noshobora kuvuga ku vyigwa nk'igiswahili, icongereza. Hariho abarimu usanga bariko baravyigisha batigeze banabibona mu bumenyi bahawe mu mashuri yabo, mugabo bifashishije fonetike bagashobora kumenya kubisoma bakavyigisha. Rero mugabo mu gihe habonetse ikibazo niho usanga umunyeshuri avyiga ikibazo niho bica biba ingorane. Rero niyo mpamvu usanga ubumenyi butera bumera nk'ubugabanuka, kuko n'akarorero nk'uba yavuye nko kwiga ari nk'umurefugee ngaho Tanzania abazi igiswahili na nosiyo nk'eyi z'icongereza, urumva abajije ikibazo akumva n'umwarimu amwishuye ibitari byo, ashobora guca afata iby'umwarimu kubera yamwizeye, agaca ashobora guca ubumenyi bwiwe mbere nubwo yari afise butera bukwama. Zeferan, nimba atari banga, wewe uri umwigisha, uri umunyagihugu asanzwe, uri umunyeshuri, uri iki? Nimba atari banga, ukora iki ngaho mu Kayanza? Jewe nuko ubu nahora kuri kaminuza, gusa nize ari Makamba muri pedagogy, ishuri ryigisha kwigisha. Hariho bimwe baduforomye. Ni ukuvuga ngiye kuri makuru naho noshobora kuvuga hariho umwarimu yanyigishije ikigwa ca siyansi tekinoloji. Ico cigwa yarakinyigishije harimo amadomene atazi nka domene ya shimi na biology. Bandanya, turakumva, turiko twankagucira mu ijambo, bandanya kugira ngo ntitugutwara ivyumviro, ariko usongora unyarutse cyane. Ni ukuvuga ntiyumva shimi na biology, mugabo yarashobora kutwigisha akaba busome, umva ntitwashobora kumenya neza ibyo ariko arigisha. Ariyo mpamvu mu kibazo cya leta gitanga uburenganzira bwo kujya mu mashuri yisumbuye, n'icyo kigwa nyene umusaruro wabaye muke cyane. Ijambo ryari ryo turabashimiye cyane. Urakoze cyane kuri kutubwira uko vyifashe ngaho mu Kayanza. Zeferan, ugira umunsi mwiza.
turase na Jeremy ku yundi murongo wa telefone. Jeremy, ikaze ku ijwi rya Amerika no muri Isanga. Murakoze. Uhererega Jeremy? Jewe ndumwigisha mu mashuri mato mu Kayanza. Ku ishuri rya Gahombo Amaja. Ekoko Kinzobe muri Deseye Kayanza. Byifashe gute ngaho onye mu Kayanza? Sawa. Jewe nagire mvuge ku kijanye n'akanovera. Halo? Turakumva Jeremy. Nagire mvuge ku kijanye n'akanovera k'indero uyu munsi. Uravye ingorane tuza turahura nazo ibitigiri by'umurengera, ibikoresho mfashanyigisho tutaba dufise, ibyo byose tubiteranije ugaca ushirako rero na bwa buzima lansenya abamwo uyu munsi, bica byafekita gutuma abana haboneka rezilita zitari nziza. Ubusanzwe kugira umuntu umusabe umwimbu mwiza nuko aba afise abanyeshuri bakeya ashobora gukurikirana. Nkaje w'akarorero mfise abana 70 kubakurikirana ndumwe, si ikintu coroshe kugira hace haboneka umwimbu umeze neza. Nivyo maze imyaka nka 20 irenga ndi ku kazi, ariko uko umwaka ugenda urahera hako ibitigiri bigabanuka bigenda byiyongera, bigaca bituma rero rezilita zitamera neza. Hanyuma duciye turaba ubuzima umwigisha nabwo abayemo uyu munsi, biraboneka neza ko twe dukora mu kwihangana gusa. Twese turazi icyo umuntu akeneye kugira abeho. Uyu munsi uravye ikiro cy'umuceri kigugu 3,000 aha mu Kayanza. Ni ukuvuga uravye amakondisiyo dukoramwo, hari igihe n'umuntu ico kiro atakironka, kandi murazi ko inka ikamwa ico yariye. Jewe rero ico saba nuko bo kwiyumvira elansenya erezereve bose bakabiyumvira ko, kuko abo bantu nibo bakenewe kugira haboneke randema nziza, umwimbu mwiza. Murakoze. Hanyuma ga Jeremy, ko tugize Imana tukakuronka uri mu Kayanza ukatubwira ko wigisha abana 70, bicara ari bangahe ku ntebe, ibitabo bimeze gute? Hariho amasanamu duhora tubona cicikana ku mbuga ngurukana bumenyi. Hariho n'abigisha navugishije mu Burundi bamwe ntegura kino kiganiro, baravuga ko ibirasi bigishirizamo bitameze neza, badasi bitabo. Wewe vyifashe gute wawe? Abana bicara ari bangahe ku ntebe imwe, hama ibitabo vyo murabironswa? Jewe nigisha mu wa gatatu. Ibitabo nobabwira ko hari ibitabo nka 15 navyone byaheze duhera ku mpapuro z'inyuma. Musanzwe nta bikoresho dufise. Ikirundi nta bitabo dufise, igifaransa nta bitabo dufise. Hanyuma intebe tugira Imana umuyobozi yaravuganye n'abavyeyi, bariyungunganije bariko baradukoreshereza udutebe twiyongerako, nayo ahandi je bahora bicara ari 4, muravyumva nyene. Canke hari igihe tubonye agatebe kameze nk'akajegajega baca bagakoresha. Ubu rero turafite udutebe jewe novuga ko bigendeka ku kijanye n'intebe, ariko ku bijanye n'ibikoresho kweri ni kibazo. Ego, hanyuma ibibazo mufitanye na leta kuri ca kibazo babasaba ko murinda gukora kugira barabe ubumenyi bwanyu aho bwifashe mu Kayanza, abo muri kumwe bagenzi banyu barabishigikiye ntibabishigikiye? Muritegura kuri bikora ari nkamwe leta yona nati mubwiriza kubikora murabesha? Bwa mbere ho novuga ko jewe personnellement ntabyo nshigikiye, kuko maze imyaka 20 n'umwe nkora akazi nigisha. Umwaka wonye n'umwe niwo batampaye kote très bon. Byumvikane ko abayobozi twagiye dukorana babona ko nkora neza. Mugabo ikibazo gukoresha ikibazo uyu munsi je nibaza ko koba ari ukudufata uko tutari, kuko mu bisanzwe twebwe turafise impamyabushobozi twahawe na leta, kandi uko umuntu yinjira mu kazi birazwi.
hariho rero aha mu Kayanza bose nta numwe yari abishigikiye. turi kumwe na professeur kiwaje nta kibazo nari nshigikiye gukora mugabo nta harira n'umuhamba badutegetse nokora. turi kumwe ku murongo wa telefone na professeur Liberanye bashaka kandi yigisha mu Bubirigi yavuze ati wovuze ati ngene twinjira mu bwigisha birazwi nawe yavuze ati mu binjira hariho abinjira biciye mu mugambwe batanabikwiye aho mu Kayanza niko bimeze hariho bagenzi bawe bo babinjira biciye mu mugambwe bidakwiye batabanje kuraba ko bakwije mugakora ko bari bayoboka umugambwe kanaka bakaronka ivyo bibanza bitandukanye. oya jewe vraiment twebwe twinjiye mu kazi muri 2001 twatanga dosiye gutyo gusa bigisha bari bakenewe turoza amadiplome watuja ku kazi nta kibazo twakoreshejwe mugabo abariko baraza uyu munsi vraiment bakora ikibazo kandi jewe numva abakoze nta myidogo bose bavuga ko byaciye mu muco. Mbega Jeremy wigisha wavuze ko wigisha iki wewe? Wambare wigisha iki? Wigisha ayahe izahe cours? Oya je nigisha mu wa gatatu mu mashuri matoya gose si muri 4e cycle. Oya ni wambariye mugabo none ico wigisha ni biharuro ni ntangamarara ni canke uvyigishiriza rimwe vyose? Hano twebwe ivyigwa byose Ikirundi, Igifaransa, Etude d'Imilie, Icongereza, Igiswahili byose tuvyigisha byose. None nk'ivyo urabifitiye ko ubumenyi? ubumenyi umuntu agenda ararahura ubwenge jewe ahantu ntabaye forume ni mu Giswahili gusa mu Giswahili ndagerageza nkigisha ivyo nshoboye sinabaye forume mugabo Icongereza twaracize kuva mu 8 kera twagihera mu 8 je nibaza ko Icongereza kiri mu wa gatatu vraiment tangorane contera kwigisha. Hanyuma uko na wanafunzi wangapi musomo lako? Uko na wanafunzi wangapi musomo lako? Nacho numva kwera. Nacho wumva nako ndakubaza abanyeshuri ufise kugira numva Igiswahili cabaho kigera urakoze ugira umunsi mwiza mu Kayanza. urakoze Manuma wewe turacari kumwe mu Rutana wowe wigisha n'Igiswahili nawe uracigisha? Oya je nigisha nyuma y'ishure shingiro. Ndeka gato ngaruke kwa professeur Libera. Professeur murumvitse Jeremy ngira ngo kubaza Igiswahili birumvikana ivyo narimbadije ariko urumva ko arigisha Igiswahili mugabo hariho n'ivyo adashobora gutahura. None mwumva ko hariho ubwo bumenyi bwari bukwiye gutangwa ico kibazo cari gikwiye gukogwa kigatangwa abigisha akamenya ati uzibi ntuzibi kugira bamenye n'amahugurwa babaha. None bumenye amahugurwa babaha gute batakoreshejwe ibazo ga professeur Libera? nuzeye niho bakoresha ikibazo bahantu nuzeye amaformation bagakoresha ubwenge hanyuma hari ikintu gikomeye tutavuze ni uko ingene inyigisho zitunganijwe mu Burundi mu bisanzwe hariho des inspecteurs hariho abaconseillers pédagogiques bajejwe gukurikirana abarimu no kubafasha hakaba na contrôle bijya byo muri inspection. Aho rero niho leta ari gukorera ntibinakenewe n'icyo kibazo nikikenewe mu gihe ayo maserivisi ya leta akoze neza akurikiranye abarimu bose mu gihugu kuko batiza gutanga raporo kandi abo ba inspecteur icyo bajejwe sukuja gukontrola no gufasha abarimu cyane cyane abashasha bagitangura kugira bamenyere kwigisha. Niho rero abo ba inspecteur baca babona n'abaconseillers pédagogiques baca babona bati uyu mwarimu arafite ingorane muri izi naha akwiye kugira recyclage mbere bakabanza kumufasha imbere y'uko leta itunganya inyigisho zo gukoresha ubwenge. Aricyo gituma rero ikibazo nk'uko bari leta yari yabitunganije nk'uko nabivuze ntikuriwe n'amategeko kandi nuko leta ikorerekana yuko hari agahaze mu gisata c'indero kandi bakarondera ingorane niniya aho itari. Ingorane nini nizo
ntuzeye nta je crois Jeremy yadondaguye urumva nk'abo bafite abana 70 hariho abafite amajana 2 nta ntebe bafise ntaho bandikira bafise nta bitabo bafise n'ingene rero abarimu babayeho les conditions de travail atari nziza na gatoyi nta motivation na ntoyi ikindi jampereza ngaho niyo bategura izo nyigisho zo gukoresha ubwenge hanyuma muri methodology bakoresheje nikibuza yuko ushobora gutanga ntuzeye en test pour ntuzeye ibibazo kugira urabe ntuzeye nivo y'abarimu hanyuma kugira ugorore mu gifaransa tuyita prerequis c'est-à-dire ni kuraba yuko imbere y'uko utanga icigisho cyo gukoresha ubwenge n'icyo ndiko ndavuga ku barimu nk'uko umubajije mu giswahili urumva rero leta yabyifashemwo nabi cyane hariho uburyo bateguye izo formation continue recyclage uriko arabigisha nta kibuza na kimwe y'ukuraba kubanuze keke ibibazo umuntu akaraba le niveau hama agaca baforoma ego ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabandanya na muri isanga y'ino munsi turisigura ku batwumva ndazi ko ari utubazo twinshi mufise mwari kubaza leta iyiboneka mukabaza abariko barahuza impande zitandukanye iyo baboneka ku ijwi rya Amerika nukunyene natwe bwemeze twari kubaza leta mbe izo nyigisho muzozitanga gute zizohabwa abandi muzohera kuki mushimikire kuki abatazobitora kazoza kabona kahe mutegekanya kwigisha ryari umwanya ungana gute ivyahe vyigwa utwo tubazo twose leta niyaboneka tuzoheza tutubaze ariko leta yatubwiye ko hakiri kare kugira ngo bagire ico bavuga ibiganiro biriko biraba kuri no mwanya tuvuganye ndakeka bikibandanya mu gitondo bahuye n'amasendika atandukanye impande zitandukanye uko bizogenda biratera imbere tuzoza turabibabwira Leo Kargo ku murongo wa telefoni kaze nawe ku ijwi rya Amerika. ndabumva cyane mwaramutse cyangwa mwiriwe ngaho ku ijwi rya Amerika twe ni mwaramutse ariko ku batumire bacu bose mu Bubirigi no mu Rutana ni mwiriwe uherereye Leo Kargo ego jewe ni Leo Kargo butuvugana ndi mu gisagara cya Bujumbura muri commune Ntahangwa zone Kamenge inyigisho zo mu Kamenge zifashe gute mu Kamenge cyo kimwe ni mu Burundi bwose inyigisho ngaha mu Burundi ni buke ntitwovuga ngo ni cyane kuko ibitigiri by'abana biri mu mashure biracyari ntambamyi kandi turabona n'ubumenyi mu bashure si kirenga ariko umuntu washima ibyo nyene ariko nagira ntange igitekerezo na cyane cyane icyumviro mfatiye ku iki kiganiro mwatunganije ego hanyuma leta iraheruka kuvuga yuko igomba gutanguza ikibazo abarimu na cyane cyane mu kugira barabe isuzuma ubumenyi abarimu baba bafise ariko jewe ku bwanje je ndabona yuko ingorane ziri mu mashuri no kutamenya ko abana mu mashure ntibihagaze ku nyigisho cyangwa uko abarimu baba batabaha ubumenyi ahubwo ndasaba cyane nubwo atawaserukiye leta yaje baze batunganye inama rukokoma icyo no kwita resultat genero kugira ngo bige ikibazo cy'ubumenyi ngaha mu Burundi aha twovuga na cyane cyane turabe intonde z'ivyigwa zitangwa mu mashure yuko nubwo bavuga ngo zirejanye n'igihe yuko nabwo zitari mu bituma abana badashobora gufata neza ivyo vyigwa ikindi naco ni ukuri bigerageze dufate amashure abe amashure ntabi ikirimbiro novuga nti ibintu vya politiki kuko ugiye kubiraba urabona n'abanyeshuri ko bavuga bati je naho ntomenya mugabo ndi ahanaka jewe nzoronka akazi direct nzoronka akaziki ugasanga biriko biramuca intege ibyo byose ni intambamyi ahubwo izo ngorane zose amasendika y'abarimu cyo kimwe na leta nibicarane hanyuma n'abavyeyi bige ingorane nyamukuru ikibazo c'indero mu Burundi kiriko kiragira kandi bamenye yuko nimba imbere itari kirifata neza ngaha mu Burundi nukuri kizotembagara burundu hanyuma usange n'Uburundi buriko burahahombera cyane urakoze Leo Kargo kuri ayo ma etage genero inama rukokoma ku vy'indero ndakumenyeshe ko izoba igenekerezo rya 15 gushika kujya 17
mba ntibesha yego atagihindutse ibizovamwo muzobimenyeshwa yego urakoze cane Leo Karugo ngaho mu Kamenge ugira umunsi mwiza ni 15 gushika 17 y'ukwezi kwa gatatu no mwaka ugira umunsi mwiza murakoze cyane yego manuma ngaho mu Rutana barababwiye ari nkamwe izo nyigisho mwohabwa ico zizoba zishimikiyeko urakoze mumacho kibazo ariko nagira ngaruke gatoyi kubyo Professeur Birani ngashaka kandi yashikirije mu bisanzwe ko leta yumvira ikitwararika isata cy'indero nk'ibindi bisata byose biri mu byijejwe rero byagiye birahinduka kuva kera urabona yuko leta bisanzwe ntibikeneye ko igisata cy'indero cyononekara hanyuma mugabo ikibazo kihari ni uko mu gisata cy'iwacu igisata cy'indero cyacu kenshi usanga imyinyanyuro ihinduka bitamara igihe rero igikenewe ni uko ubu uye aho tugereye tumaze kubona twese ko akanobera k'indero kaciye gasubira inyuma twe twibaza tuti nitwicare hamwe abagiye gisata cy'indero hanyuma turabe cyane cyane dukore ibintu bizomara igihe bitamara umwanya rumara rero icyo gikuru jewe noshimikira ko twageze yuko mu gihugu cyacu haba ibikorwa ivyo korwa ivyo hinyanyurwa turabigarukako ivyo korwa turabigarukako ariko barababwiye amahugurwa muzohabwa yariyo barababwiye inyigisho muzohabwa muramutse muzihabwe izo arizo oya ntabyo bavuze kandi ntibari bavuze n'ingene ikibazo cotegurwa bo bavuga yuko bazokora none baravyutse bavuga bati tugiye kubaha ikibazo amashure abadepeye abatwara inyigisho ku ntara no mu makomune batabasiguriye ngo bababwire nawe ati hari impinduka zigiye kubaga mano nta n'inama nimwe mwagirishijwe oya nukuri oya twatumvise uko gusa harabaye inama igitega twebwe hariho wari yaduserukiye inama igitega yabaye kuri 11 niho bamenyesha yuko icyo kibazo kizotangwa hanyuma kigakorwa nabo muri ibyo bice bitatu navuze by'ishure y'amashuri ya primaire ya kera hanyuma rero ariko ntibabishimitse ko cyane wamengo ni information baba babahaye ahandi nta biganiro nyinshi byigeze biba kugira ngo abigisha basigurirwe imbona imvano y'icyo kibazo ariko hariho akabazo kandutishuye neza nakubajije ntiwigisha iki umbara ngo mu wa gatatu mbwa ntiwantomorera ivyigwa wigisha n'ibingana ego rero nigisha icigwa kijyanye n'idini bato psychology mu gisata gishasha bita bya sociale humaine wowe n'ivyo vyonyene wigisha ntandi mashure bakuvangira nta zindi nyigisho nigisha ahantu bagakurikirana n'ivyerekeye ya myimenyerezo y'abariko bategurwa kuzoba bigisha mu gisata ca pedagogique ariko ndabona ko ari ingorane kabisa ko ubushobozi bafise ubumenyi bafise urabona ko buhobahoba na cyane cyane kubera n'amaporogaramu usanga bariko bariga muri iki gihe ni ukuri arasubiza ubumenyi inyuma cyane kubyerekeye ibyo kwigisha Professeur Libera Ntibashira kandi igihugu caratunganije mu mwaka sinibuka ryari babishizeho ariko hariho umugambi w'igihugu Plan National du Développement mu Gifaransa wo kuva mu 2018 ugera ku 2027 uyo mugambi urategekanya yuko abigisha bategerezwa guhabwa inyigisho zitandukanye kugira ngo bashobore guhangana n'ibibazo byinshi baba bagendana navyo ndazi ko muvugana n'abatari bake mu Burundi muri kino gisata izo nyigisho ntizokwisanga muri uwo mugambi w'igihugu ushaka gushika ko kuva mu 2018 gushika mu 2027 umugambi wari wihaye gushika ko bitarenze mu 2027 uvuye mu 2018
nuze icambere coco i Burundi ingorane nizo nyene kuko imigambi yamigerekeranye muribuka neza yuko mu myaka iheze baririmba umugambi w'ibihumbi 2025 2025 ejo bundi amatora agiyeho yabaye mu 2018 pardon nanuga mumurane mu 2020 niho bazana uwo mugambi mushasha w'ibihumbi 2018 gushika muri mu bihumbi 2027 mu minsi heze naho harabaye ikorane gihuza incabwenge ziba mu Burundi n'abandi bari hanze muri ya forum ya development nabo bavuga ubundi mugambi uzoshika mu bihumbi 2040. Icyo nshaka kuvuga ni uko ku byerekeye igisata c'indero ko bari bashizeho ishuri shingiro mu bihumbi 2013 hakaba inama rukokoma yahuje yabaye mu bihumbi 2014 uwo mugambi w'ishuri shingiro hakaba ntuzeye abahinga kabine igize evaluation leta yari gufatira ku vyegeranyo biri muri iyo rapport d'evaluation hanyuma bakaraba ingene bagorora kuko murumva neza yuko ishuri shingiro ryagiyeho imbere y'uwo mugambi w'ibihumbi 2018 gushika muri mu bihumbi 2027 hanyuma rero iyi raporo nayo urumva yagizwe mu mwaka uheze niyo irimwo ibibazo nyamukuru biri mu gisata c'indero kandi byari byarizwe muri iyo nama rukokoma yo mu bihumbi 2014. Icyo nshaka kuvuga rero ingorane mu Burundi ni uko haba inama rukokoma mu gisata c'indero ingorane zikavugwa ariko bimwe bya byumviro byavuye mu banyagihugu muri abo baba bitavye inama rukokoma ntibishiguwe mu ngiro kandi ntibakurikirane ko biriko birashikwa mu ngiro ni ukuvuga une evaluation permanente kugira bagorore. Ubu rero naho murumva himirijwe ko gutegurwa iyo nama rukokoma igira nka kabiri ariko batarayevaluwa ibyavuye muri iyo nama rukokoma mu 2014. Ikindi gitangaje ni uko iki kibazo bariko barazana uyu mugambi wa leta wo guha ibibazo abarimu bagomba kushiraho kandi bazi neza yuko bari korategura inama rukokoma. Benye kubera iki batarindiriye inama rukokoma kugira ico kibazo cikwe muri iyo nama rukokoma hanyuma abarundi bumvikane ingene bonagura igisata c'indero. Reka tubanze dusubire ku mirongo ya telefone. Jean Marie turi kumwe? Ego ndabumva. Uherereye ga Jean? Ndi mugwira. Uri muri inde? Muri Kanyosha. Kanyosha aravugwa makinga mu Kanyosha? Na mahoro turashima. Akabazo kawe canke intererano? Ego ni intererano. Murantunga ariko sinari nabakurikiranye neza. Kwera ko umwanya uri kurihuta ntitworinda kugusigurira ikiganiro kimaze iminota hafi 43 turasubira kuri wezi tata kaburungu radio yacu vewa.com uze kujayo ukurikire. Isa Nduwayezwe turi kumwe? Alo, na mahoro. Uherereye ga Isa? Alo. Uherereye hehe? Zendi Isa. Uri he ga Isa? Zendi ngaho Kanyosha. Cyangwa mu gushigita sikindi. Mu Burundi wacu ibiciro by'ibidandazwa byarivyo byose byaraduze. Ugomba kudutwara mu byo kudandaza canke ugomba kudutwara mu vy'inyigisho turimo? Inyigisho kwera zo nategereye ugira umunsi mwiza nawe. Nakundi Dieu n'icubahiro ndabona muhinga bw'ijuma wihangane ntakundi. Reka turaronka abandi bakunze bijuga muri ko radukurikira ariko dusanga bariko baranasozera kino kiganiro cacu. Manuma rero kubgawe ufatiye ku bibazo bihanze igisata ukoreramwo cinyigisho haba mu Rutana
haba mu vyo abari muri FENASEB bakubwira kuko ni uyitwara urunani ruhurikiyemwo amasendika atandukanye y'abigisha mu gihugu c'u Burundi, haba kuvyo ubona aho ushitse amaso, igikwiye gukorwa n'icahe, hama ico witeze kunama rukokoma izoba mu kwezi kwa gatatu n'icahe? Ego murakoze cyane. Icyo twifuza ni uko na cyane cyane aberwa n'ikibazo cy'indero bo kwicara bakaraba ahanini ibibazo bihanze iki gisata hanyuma bakavyegeranya, kuko urumva turiko turumviriza bamwe n'abandi bomengo akanovera k'indero kasubiye inyuma kubera umwigisha. Ivyo rero nibaza ko ari ukwihenda cyane, kuko nk'uko bagiye barabivuga hariho ibibazo byinshi, harimwo n'ibi by'imyinyanyuro bija vyakorwa bamwe n'abandi bagizwe na cyane cyane abigisha bari ku rubuga. Ahantu kwibutsa fatiye kuri inama rukokoma ya Profeseri Ngashira kandi yaravuze imbere yaho mbere mu bihumbi 2003 harabaye inama yaberwa n'ikibazo cy'indero mbere yiswe koroke. Hariho byinshi bari basabye byohinyanyurwa, mbere barinjira no mu maporogaramu bakavuga bati ibi byohinduka, ariko ibyo byose kumva byabaye impfagusa. Nicyo gituma navuze ni mu bisanzwe ubu aho tugereye harageze yuko aberwa n'ikibazo cy'indero mbere leta itugiye imbere, kuko ikibazo cy'indero kiraba leta ubwa mbere kwicara tukaraba mbega ibihanze icyo gisata n'ibi ku byerekeye inama rukokoma. Twe twosaba yuko itoba nk'iyo yindi yabaye biba impfagusa, koko tukicara tureke gutana kw'imyikomo mwumva abariko baronona ni banaka, abatabishoboye n'abarimu, gutyo dutora umuti urama hamwe tuvuga tuti twashyizeho ibyankenerwa, naho toba ifise amafaranga ikabikora buke buke. Mbere iyi ngorane y'iyi mbere cyo gutanga inyigisho ku bigisha bari mu kazi, ingorane nyamukuru zizindi ni uko nta buryo leta itegekanya bukwiye kugira ngo abarimu baronswe inyigisho badugirize ubumenyi canke bya bihenge bari bafite bashobore kubikuraho. Usanga n'amahera kenshi azanwa na bamwe badufasha igihugu, hanyuma ugasanga rero bazanye inyigisho rimwe rimwe mbere zisubiza inyuma n'igisata cy'indero amaze kuzikurikirana nkaraba uravye nk'ibintu byahindaguritse mu buhinga bwo kwigisha n'inyuma y'ishure shingiro, biraboneka ko n'abari bafite ariko barakoresha. Urakoze cane. Birimwo urakoze cyane Manuma Antoine. Ego hama mpindukire gato mu bubirigi Buruseli kwa Professeur Libera Ntibashira, kandi imbere ko mutubwira mwebwe icokorwa n'ico mwiteze kunama rukokoma y'inyigisho mu Burundi zo mu kwa gatatu, hariho akantu bagarutse ati inyigisho ntiziriko zirapfa kubera twebwe. Manuma yabivuze, Jeremy arabivuga, ati zirapfa kubera ivyo tubuze, abana benshi ibitabo tudafise, ingene turiko turakora tumerewe. Ariko ico c'abana benshi hari ivyigwa birakorwa ngo vyerekane igituma abana benshi babaye mu masomero. Abavyeyi barijukiye kurungika abana mu mashure, vyagenze gute? Kweri iki hari abana benshi mu mashure atandukanye bitari uko vyahora biri? Ni umugambi wa leta wafashwe mu 2005 umunsi Petero Nkurunziza afata ubutegetsi. Muribuka ko mu ijambo yavuze ko abana bagiye kwiga ku buntu, abavyeyi bagiye kubyara ku buntu. Ivyo rero byatumye icambere cyo nobwira bariko baratwumviriza, kandi ibivuga n'ivyo harabaye n'ivyigwa kuri ico kibazo. Abana ntibiga ku buntu mu Burundi kuko abavyeyi batanga amahera menshi cane, bavuga ngo nayo munyezamu canke kubaka ibi na biriya. No kwibutsa yuko mu mashuri y'intango
ababyeyi imbere y'uko uwo mugambi ujaho ababyeyi bariha 150 amahera 150 gusa ariko uno munsi ayo abanyezamu canke yo kubaka ibi na biriya usanga arenga 30 mbere bagagushika n'amahera ni menshi cyane batanga bikangaruka kunuze insiguro rero niyo abavyeyi urumva bavuze bati abana bazokubaka ku buntu baciye bandikisha ari benshi cyane gose icya kabiri kubera kubyara ku buntu abavyeyi nabo nyene ntuzeye ni ikibazo ca demografi abavyeyi barabyaye uno munsi baheze imyaka 16 abavutse mu kuva mu 2005 bari mu mashure y'intango n'ayisumbuye hanyuma rero kubwanyu kuvyokorwa ikintu ca mbere cyihutirwa ku mpande zose libera abigisha amasendika leta n'abavyeyi ko ari bafite uruhara kuri iki kibazo mvuze nticokorwa ku mpande zose duhereye ku banyeshure abigisha babigisha abavyeyi bavyara abo bana leta itanga amafaranga yo kwigisha n'iki igikwiye gukorwa ku mpande zose icambere coco abariko baratwumviza bomenya nuko uburyo bukenewe kugira akanovera kagaruke mu nyigisho mu Burundi uburyo ni bwinshi cane leta uno munsi ntishoboye kuriha gushira kuronka uburyo bukenewe kuko murumva hakenewe kubakwa amashure hakenewe kugura ibitabo za laboratoire bibliothèque hakenewe guhemba agashahara abarimu kuko murazi neza yuko bahagaritse ibi babyita promotion imyaka ibiri iheze biri mu ngorane abarimu bavuga bashira imbere mbere kugira rero amahera aboneke ni uko hoba amahoro n'umutekano mu Burundi hakaba hanuze confiance hagati y'abahora bafashe igisata c'indero n'Uburundi iyo confiance igaruke nshaka kuvuga isi politike mu bibe neza no kugira abafasha mu gisata c'indero bafashe uburyo buboneke ibi kubera iki murazi neza yuko abana benshi baheba amashure kubera inzara iri mu gihugu hari abadubura ni byinshi icambere cyo kugwa n'amahoro n'umutekano hanyuma abafasha bakaza gufasha ico nico cihutirwa icya kabiri kuri leta ni uko yohagarika mu myaka nk'itatu guhindagura ibintu hanyuma iyi nama rukokoma icambere coco ni uko abarimu amasendika baja mu bategura iyo nama rukokoma kuko amatwi ansumira uko uno munsi ko bimeze amasendika ntarimwo murumva rero iryo ni ikosa rya mbere kuko nk'ubu turiko tuyaga na manuma yatubwiye ingene abayeho mu gifaransa novuga ko ari un homme de terrain nkawe arakwiye guserukirwa mu bategura muri iyo nama rukokoma ariko iracategurwa ngira bazobasha manuma iyo nama hariyo urumva baramaze kubabwira ko muzoyitabira ego twakuye kumva umushikiranganji imbere abivuga mwaratumiwe kubera ayitegekanya mu kwa gatatu kuyitegura byatira gutangura vuba rero iyo ntambwe turayishikako mbere nibyo umushikiranganji araduha ubonano itariki 10 tukayaga kuri ibi bibazo nyene ariko biratera ikibuka kibi mugabo nta byinshi twavuganye kuri iyo nama rukokoma ariko rero birakeneye ko abantu bose baterwa n'ikibazo cy'indero kuko novuga nti baserukirwa mu nteguro yego liberal musubirana ijambo mwariko murasoze amasendika kugira aje mu bategura iyo nama rukokoma simvuga yuko gutumirwa ibisanzwe bazotumirwa nta nama rukokoma yoba amasendika y'abarimu canke abakozi bari mu gisata c'indero batarimwo
jewe mvuga nti abategura iyo nama rukokoma hojamwo abaserukira amasendika n'abarimu kuko nibo bazi izo ngorane ziko turavuga nibo baziviva ariko ngira ikindi kibazo icyo rero leta yokora ni naninda bivuze yuko bohagarika ihindagurwa ry'imigambi kugira iyo nama rukokoma bige neza ingorane hanyuma bazitorera umuti ari icyo kwigwa rero mu nama rukokoma ni icyo nokwita mu gifaransa projet de l'école nshaka kuvuga iki murazi neza ko igihugu cubakwa n'incabwenge nuko ntuzeye ishuri mu Burundi ahandi ko ndavuga ishuri nshaka kuvuga amashuri kuva hasi gushika muri kaminuza nuko bokumvikana le produit fini uzoheza kaminuza mu Burundi azoba ashoboye iki mbega azoshobora kubaka amabarabara mbega azoshobora kwimba ubutaka minere mbega azoshobora kuvura indwara zizoba zigezweho mu myaka 20-30 mbega azoshobora kugira ubushakashatsi bw'ingene amavaksin akorwa mu ncamake rero ikindi gikomeye cyane le projet de l'école uyo umwana yize mu Burundi azoba afise ubuntu n'ubushingantahe yama valeur twagenderako kera azoba yubahiriza agateka kazina muntu azoba yubahiriza ibintu bya environnement iyo rero mu Burundi no munsi nta projet de l'école ntayiriho umuti kubera iki raba indirimbo tuja turabona ku ma WhatsApp na hirya no hino sinshaka kubigira ibya politike mugabo bijya byose biri mu nyigisho ku babyeyi ni uko mbere ku barundi bose ni uko kumvaye neza yuko igisata c'indero kibaraba umwe wese agafasha aherereye mu ndero y'ugwaruka kuko murazi neza umwana wese yamafise reference nshaka kuvuga ni uko abantu bakuze bo kwifata runtu bo kwifata rufasoni boba bashinga ntahe bakagira ubuntu imbere y'ugwaruka kugira ugwaruka rubona akarorero rugenderako ivyo uno munsi ngira ntibiriho cyane abarimu nabo jewe no batera amashurwe kuko ntuzeye umwuga bakora ni umwuga w'iteka jewe ndi kubera abarimu kandi ingorane bakoreramwe twese turazizi ni ukubatera intege bamenye yuko barundi bashima ibyo bakora kagashahara bidogera ko mutakagarutseko agashahara cyane cyane ego nari bikijemwo ingene condition de travail kandi biri mu mategeko ni ibintu leta yemeye yobanza kugorora ibyo yemeye ego ibintu bagatunganya bakagira intuzeye icegeranyo cerekana ingene umwarimu azotera imbere ico no kwita politique de carrière. Murakoze cyane ego professeur Liberanye Bashira kandi murakoze cyane kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika je nitwongera kubarondera muzotwitabe nkibutsa ko mwigisha muri Université Libre de Bruxelles ku murwa mukuru w'Ubirigi mwakoze ku busesanguzi bwanyu no ku vyumviro vyanyu ku bibazo bitandukanye bivugwa mu gisata c'indero mu Burundi. Ego murakoze kubundumira nama ndiko ndavuga yuko ndi kubera ikora rya basogokuru murakoze cyane bituma ngerageza gufasha ico cyo cyose mu gisata c'indero ejo muntu miyenzo bitaba. Urakoze cyane Manuma Antoine mutwara Fédération nationale des syndicats de l'enseignant et de l'éducation du Burundi runani ruhurikiyemwo abigisha batandukanye mu ntara zitandukanye mukaba mwigisha mu ntara ya Rutana kuri lycée Rutana namwebwe mwakoze gose kuri kano kanya mwaduhaye twari twabuze andi masendika yose ariko mwebwe mwatubereye umukerebutsi muratwitaba ejo nitwongera kubarondera muzotwitabe. Ego nabo mwakoze kudutumira muri iki kiganiro kandi
bizobitaba ariko nagira mpese ku kibazo cy'umushahara kabisa ni ikibazo gikomeye kandi bicarira urakoze cyane gose leta y'u Burundi ubutumwa bwa Manuma murabwumvise ngo arakeneye ko umushahara uduzwa nk'uko abandi babigarutse ko mu bo bakorana twanagerageje kubarondera turababura ariko mudukundiye muzoze kugira ngo mwishuri ibibazo bitandukanye bivugwa mu gisata c'indero mu gihugu c'u Burundi abandi dukengurukiye cyane nimwe bw'umwe ariko muratwumviriza yakoze Dieudonné Cubahiro yegeranije amaju yacu hamwe na Engineer Johnny Walker bari kumwe muhinga bw'ivyuma Diane Nahazwe niwe yabateguriye yongera bashikiriza kino kiganiro muri isanga cuno munsi mushaka kongera kumva kuri wezitata kaburungu radio yacu VOA akaburungu.com saa 12 turaza kongera kuba turi kumwe mu makuru ngiye kubategurira isubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu